Mwiriwe cyangwa mwaramutse mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi ikiganiro mfise ikiganiro gitoya. Nshaka kugaruka ku ka video niriwe ndabona ejo kuri TikTok k'umudamu wo muri Kenya. Ni umunyepolitike kuko ndabona umengo bari mu nama. Basa n'abari mu nama ngira ngo y'umugambwe. Ko ndabona bari bambaye n'amakofero asa amakofero ya jaune. Rero ndabona bo bari nko mu nama y'umugambwe. Rero ngomba kugaruka kuri kano ka video kavuga ku barundi ngo abarundi ngo baraje kumara ubuzi bwo muri Kenya. Baravuzemwo ubuzi nka bubiri. Baravuze akazi k'umujengo ni kajya kazi nk'abatabizi bariko baradukurikirana. Akazi k'umujengo n'akazi k'ikiyede maso, akazi ko kubaka bagiye bahereza abubaka. Ivyo vyaragarutsemwo vyaravuzwe cane. Hanyuma barongera baravuga ngo nigi sécurité. Rero ico bavuga bati abarundi baraje kumara ubuzi mu mvo izi zikurikira. Bavuga ati umujengo wokozwe ku majana ndwi abarundi bawukorera amajana 4. Kavuga ati igisécurité kandi igisécurité ngo naco ngo bahembwa ibihumbi 600. Murumva yuko ivyo ari byo bariko baravuga ngo abarundi baje kubamarira ubuzi. Kubera iki none uyu munsi bavuga abarundi gusa? Mbega nta bandi bantu boba bava mu bindi bihugu bari muri Kenya boba baraje gukora nabo bagakora ubuzi bubayabaye? Nta bandi boba bakora canke ubuzi bukomeye cane? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro ngiye kubashikiriza. Reka rero duhe ikaze abantu bashasha batari bwa shobore kubona runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Murahawe ikaze mwiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Kugira subscribe kugira ngo muzohore mubana natwe mu biganiro byose tuzohora ducisha hano kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Iki kiganiro kandi muraza no kugisanga ku rubuga rwa Facebook Audace Niyongenda ko nago musabwe kugira follow cyangwa swive kugira ngo muzohore mubana natwe muri bino biganiro bica kuri runo rubuga rwa Facebook. Page ya Facebook Audace Niyongenda ko kugira ngo muzohore mugirane muzohore mubona ibiganiro vyiza nk'ibi. Hanyuma muraza kugira partage kugira ngo kino kiganiro giskire abantu benshi bashoboka. Shobora kuba uri muri Kenya iyi message ikuraba mugabo utashoboye kubona kaya ka video kuri TikTok cyangwa mu group ya WhatsApp kugira ngo gishobore nawe kugufasha ube uzi ibi bintu biriko biravugwa ku barundi bakorera muri Kenya. Hanyuma uraza no kugira j'aime kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga avyorosha. Hanyuma ushiremwo na commentaire, sabwe gushiramwo icyiyumviro uciwawe. Rero reka tumira amategato yancenzace tubandanya tuvugane tugire ico tuvuze kuri kano ka video twabonye ejo twiriwe karasirikira mu magroupe no kuri TikTok. Turasubiye kubaramutsa sangwe ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nemeje kubivuga uyu munsi nshimye kugaruka kuri kano ka video ingenda bumvishe gato. Kama nafanya kazi yake kidogo, naona wa Burundi wameanza kuchukua kazi mingi huko ya mijengo. Niko karibu kwenda kuvuruga huko. Niambie hao wewe uwezi kuja Kenya ufanye Mkenya nipo mwingine. Murumva yuko banamukomeye amashi avuze ati umunsi umwe azoja kuvuruga abantu batanga ubuzi ku barundi bakora umujengo hano muri Kenya. Bivugwa akavuga yuko ngo abarundi ngo baje kutwara akazi ikimvukira za Kenya. Murumva yuko banamukomeye amashi menshi cyane. Hano mbona bari bambaye n'inkofero za jaune isigura ko baragira inama y'umugambwe. Rero murundi kazi uri mu gihugu ca Kenya ibinye
mu gihe haba habonetse ikintu nk'iki biba bikwiye yuko wicara ubizi, bikwiye yuko wicara ubizi ukamenya yuko ibiriko biravugwa akuri wewe, kuko ibinya biraba uwo ari we wese asanzwe ari mu gihugu ca Kenya. Ariko rero ndakwibutse yuko mu mwaka uza hari amatora y'umukuru w'igihugu, bazotora inzego zitandukanye, kandi si ivyo uyobewe kuva na kera. Iyo hemirije amatora udusanga hariho abantu bafise kugira bakonvenke abanyagihugu batoya, bararaba ico umunyagihugu mutoya abuze, ico umunyagihugu mutoya ashobora nawe kuba yiyumvira. Rero baca baza muri ba banyagihugu batoya bakababwira bati nk'ubunye kugira ibintu bigende neza jewe ico nokora acoba iki. Kubera rero abarundi na cane cane ubwo buzi bakora ari ubuzi bw'abanyagihugu batoya, ari ubuzi bwo hasi, niyo mpamvu uzusanga baca bagomba kwidogera abarundi, kuko igihugu ca Kenya ni igihugu novuga yuko kirimwo nka Afrika yose muri rusange. Ngira ngo abantu baba batagwiriye nabo muri Afrique du Nord bariya barabu, ariko abandi bose barahari, meme na South Africa hari aba South Africa bari muri kino gihugu. Gusa rero ubu buzi buto buto bw'abanyagihugu bato bato mazi ko ari nabo basanga baba bagwiriye, usanga bitwa ngo ni abashomeri. Ubwo buzi nibwo natwebwe abarundi usanga dukora, rero kaca tugwirira muri ivyo onye, usanga ari bake bakora mu ma office. Ni nayo mpamvu rero bariko baravuga ubuzi bw'imijengo. Na sisi si wabaya, sisi watu tutapambana, ambia wa Burundi mimi ndio nitarudisha wa Burundi. Mwisa kandi gace gatoya yavuze ati bazopambana, bazogerageza uko bashoboye, ati uyu mudamu niwe azokwirukana abarundi. Ariko nibaza yuko bigoye, uyunye ari wenyene ntavyo yoshobora. Novuga ko ari imvugo z'abantu baba bariko bariyamamaza, abantu baba bariko bararondera amajwi mu banyagihugu batoya, kuko akenshi bamaze kuhashika ivyonye ntavyo bakora, ivyonye baravyiyibagiza, ari navyo bica bigaruka ba banyagihugu baba bagushizeho mu gihe utabo bibakoreye, baca bagaruka baja mu mabarabara bagomba kukwiyamiriza, kuko ivyo uba wavuze mu gihe uri kurarondera amajwi akenshi usanga atari ivyo uba uriko urakora. Hanyuma ukazusanga abanyagihugu baciye bakwanka, abanyagihugu baciye bazana ibindi vyabo, baciye bazana ukukwanka wewe nyene kubera aribo baba baragushizeho. Katwumviriza kandi hari akandi kantu ushaka ko twumviriza yavuzemo hano. Nasikia hata sécurité Burundi wamekuwa wengi. Naandikia hapa Burundi hawalipi tax. Wanalipaje tax? Hawalipi. Kwa hivyo sisi tutaandikia hapa. Wajumvise ngo sécurité ayo n'abanyagihugu baravuga ngo bakorera ibihumbi 600, kanatsinda ibihumbi 600 n'amahera makeya, uziga kuyabamwo, uziga kuyatungamwo n'umuryango ni makeya. Kuko ico kintu ndamaze kucumva nk'abo dukorana ahantu nsanzwe nkora, avuze ati ino umunyagihugu wino ntashobora gukorera ibihumbi munsi y'ibihumbi 12, usanga bakorera 12, 10 kuduga 15, 18. Ati mugabo abantu bavuye mu gihugu c'u Burundi ama office menshi ariko yizera abarundi kubera bakorera ibihumbi 7, ibihumbi 8, ibihumbi 6. Rero ivyo mumenye yuko hariho abantu bavyidogera benshi kandi badasanzwe bari no muri ibi vya sécurité, baravyidogera avyidoga. Rero mu gihe habonetse nk'umu leader, donc umuntu ari hejuru, kugira ngo abakabure kuja mwibarabara biroroshe, kuja mu myiyerekano biroroshe cyane, kuko abantu bino uko maze kubabona hagize umuntu ababwira ati tuje mwibarabara uno munsi tuje kugira imyiyerekano, umengo birababangukira. Ari abanyagihugu
ngira ngo baba bakeneye kwiyamira muri ibyo onye byonyine. Ibyo onye birahari kandi cyane. Hariya kandi kantu nkeneye kubabwisha gatoya. Na wacheza tutawafanyia maandamano ila hawajawaiona kwa hiyo. Murumva yuko wavuze ati bazodukorera imyiyerekano ikomeye cyane itari bwaboneke mu gihugu ca Kenya. Ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kuri bana abanyagihugu bato bato bo mu gihugu ca Kenya, bamwe batagomba gukora. Bajya abantu hagize umuntu ababwira ati tuje mwibarabara, kubera baca baja mu busuma, baca biba, usanga bamenya amaduka, usanga bagize ibyo bonona, biraborohera kuja mu mabarabara. Rero nk'uyu avuze yuko bazobakorera imyiyerekano ikomeye cyane, n'akantu yofyonda gusa avuga ati tere date tuzoje mwibarabara twiyamirize abarundi, usanga ari ibintu bishoboka, ni ibintu bishoboka yoshobora gukora. Rero nshatse kugaruka kuri kano kugira ngo tubimenyeshe abo vyega, no kuvuga abarundi basanzwe bari mu gihugu ca Kenya. Mwebwe mubeho muzi yuko mu bihe vy'amatora, mu gihe haba hegereje amatora nk'uku, abanyepolitike benshi na cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke na bamwe mu bari mu butegetsi nyene usanga kaba kariyo, muze muririnda cane bino bintu vyerekeye amatora. Ntihagire n'igihe muzoba mubona bariko bariyamamaza nka bamwe batemberereza uzoce kure uhace urengana, kuko abantu batemberereza murazi ko ubuzi bukora ahanini abarundi gusa, bazoca bakubona yuko uri umurundi, hari igihe bazohava bakugirira nabi. Rero uhace wirenganira, wigire zimuza, wigire nk'utahari mu gihe c'amatora, umunsi w'amatora, mu gihe ariko baravuga ibi, muzo kwirinde cyane ku munsi w'amatora. Uwundi munsi mukwiye kuzokwirinda ko ni umunsi bazoba batangaje uwatsinze amatora. Iyo ni misi muzogomba mukareka no gukora, mukigumira muhira. Tuzokwigumira muhira turabe, tugume tubirabira kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, kazi akenshi bizoba biriko biraca live, tuzoba turiko turabibona nka kurya tuba turiko turabibona mu gihe haba ari imyiyerekano, haba hari amamandamano. Rero ikiganiro cari ico ko kubumvisha tumwe mu tuntu bashoboye kuvuga ku barundi, bavuga bati twaraje kubamarira ubuzi. Ariko ntabwo twaje kubamarira ubuzi, kuko ugiye kuraba ubuzi abarundi benshi bakora nta mukenya abukora. Nk'ubuzi bwo gutembererezana cane cane n'ubuzi novuga yuko ari abarundi baje kubukeya, butigeze bunabaho, kuko ntabyo twigeze tubona abantu benshi bakora b'abakenya canke bahandi, byagwiriye mu barundi, ari nibo nabonye babikora. Rero mubandanye mushira ubwoba, zo n'imvugo z'abanyepolitike, mushira ubwoba, ariko mwirinde, mwiyubare. Birashoboka canke ntibishoboke, ivyo byavuzwe kera kuva za 2017, hari igihe higeze kuba ubujagari gusa, ariko ntabwo bariko baravuga izina ry'igihugu cacu. Rero ikiganiro reka ndakigarukirize ngaha. Imana ibayezagire mwebwe mwashoboye kumviriza kino kiganiro, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Sikoroge nje nabateguriye kino kiganiro. Merci beaucoup.